nibihe mubona turimo muri iki gihugu cy'u Burundi aho gwaruka gwinshi usanga ruri ngaho rusane kwihebuye kweza amaso hirya no hino ku batari bagwakira kugira ngo baruronse akazi. Niho rero leta y'u Burundi yashijwe inama na FIDATI turabo kuntu mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi hoba umugambi wofasha ico wo mugwi w'abarundi n'abarundi kazi kugira ngo ntibagume bahanga amaso novuga nti abo batabona barindiriye ahubwo bonyene barabukuntu boza barishingira imigambi yo kwiteza imbere cyo no kwita mu gifaransa entrepreneuria babe abagwiza tunga batenda guhanga amaso abandi abaye abagwiza tunga urumva baba bayironkeje akazi baba baronse y'amafaranga ya baronda canke baba baronse kibabeshaho kandi babaye abagwiza tunga kiriko kirategekanya ubuhinga canke ubumenyi singene bivuga gutuma umuntu aronka ayo makuru atandukanye hirya no hino kugira ngo ashobore novuga ngira ngo gukomeza iciyumviro ciwe canke ibyo yari ko arakora ashobore kumenya ingene bitunganya bivaye nayo makuru mu gisatarimwo abafise abayaronse nukumenya aho hirya no hino bokura uburyo kugira ngo bifashishe bashire mu ngiro imigambi yabo nkuko hariho n'abandi tumaze gufasha biciye mu kubaronsa mu kubashigikira mu kubunganira uburyo bari bafise kugira ngo imigambi yabo ishobore gushika kuri ibikorwa bari basanzwe barangura ishobore gushika kuri ishobore gutera intambwe gushika kure kandi ibyo bikorwa byabo bari basanzwe barangura novuga nti bashobore kubisangiza abandi mu kubigisha ingene nabo nyene boshobora gushinga ishirahamwe ryabo ishirahamwe ryo kwiyungunganya. Okay, yes, reka tubaramutse tubipfurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Tubaye ikaze cyane mu kiganiro aho twiga byinshi kubijanye na buno buzima dukeneye kwiteza imbere kandi ukiri muzima nibyo ukeneye byose birashoboka. Uno munsi twakiriye comment ntiranyibagira abantu benshi turakunze kuwumva ku maradiyo abantu benshi banashinga intaye ngo twengo turiko dukora ibi twafashijwe na Prodel. Uyu mugambi kugira tutahure nyezina wavutse gute hamuca wihintumbero iyo korera mu misozi gute? Uwo mugambi wavutse mu mwumvikano mu gukorana bisanzwe biri hagati ya leta y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu bita FIDA Fonds International de Développement Agricole. Iyo Fonds International de Développement Agricole comme ministeri y'umugambi kokira ariyo ministeri jejwe ibidukikije urimye n'ubworozi. Murumva uhamagariwe guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi no gukingira ibidukikije. Ico bituma rero uyu mugambi Prodel uje ufasha cyane abarundi n'abarundi kazi bari mu mugwi w'ugwaruka bari hagati y'imyaka 15 na 35 dufatiye ku gitsina gore bari hagati y'imyaka 18 gushika ku myaka 35 nyene dufatiye ku gitsina gabo. Ukaba waje rero bivanye nibihe mubona turimo muri iki gihugu cy'u Burundi aho gwaruka gwinshi usanga ruri ngaho rusane kwihebuye kweza amaso hirya no hino ku batari bagwakira kugira ngo baruronse akazi. Niho rero leta y'u Burundi yashijwe inama na FIDATI turabo kuntu mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi hoba umugambi wofasha ico wo mugwi w'abarundi n'abarundi kazi kugira ngo
ntibagume bahanga amaso novuga nti abo batabona barindiriye ahubwo bonyene baraba ukuntu boza barishingira imigambi yo kwiteza imbere cyo no kwita mu gifaransa entrepreneuria babe abagwiza tunga batenda guhanga amaso abandi babaye abagwiza tunga urumva baba bayironkeje akazi baba baronse y'amafaranga ya barondera canke baba baronse kibabeshaho kandi babaye abagwiza tunga ubugize intambwe yakure ibyo bari kurarangura muri iryo shira hamwe giwe muri uwo mugambi wiwe birashoboka sanga biramurengeye ntashobora kubikora ari wenyene agaca atanga akazi mucamakere urumva umugambi urondera gufasha uko gwaruka utandukanye go hagati mu gihugu arabo bize bakaguma barondera akazi hirya no hino hari n'abatize nabo nyene batabona ingene bova mu bukene barimwo kugira rero ubafashe novuga nti kuronka ivyiyumviro bishemeye canke ubuhamya bushemeye kugira ngo umuntu ashobore koko kwishingira ishira hamwe rimutuma agwiza amatungo yiwe agira ivyo yikora ko babiciye mu burimyi babiciye mu bworozi babiciye mu guhingura canke mu kudandaza ibyo bivuye mu burimyi canke mu bworozi gutyo akuru rero umugambi umaze imyaka ingana gute umugambi twatanguye kuwushira mu ngiro kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2023 bavuga yuko uriko ukwiza imyaka 3 ugatekanya yuko uzoba waranguye ibikorwa byawo gushika mu kwezi kw'icenda kw'ibihumbi 2029 yego muri iki kiringo c'imyaka 3 mumaze mukora hari ivyamwa mubona bimaze kuboneka mugiranije n'intumbero mwe mwihaye ivyamwa bimaze kuboneka biriho kandi biragwiriye kuko ikintu ca mbere gikomeye umugambi ushigikiye ko nuguha ubumenyi canke ubukerebutsi canke ubangutsi uko gwaruka kugira ngo rushobore kwiyumvira imigambi yo bafasha kwibeshaho ari novuga nti ugwaruka gwinshi ruramaze kuronka ivyiyumvira inyigisho zitandukanye zibafasha gutunganya imigambi zibafasha meme nukumenya aho hirya no hino bokura uburyo kugira ngo bifashishe bashire mu ngiro imigambi yabo nkuko hariho n'abandi tumaze gufasha biciye mu kubarosa mu kubashigikira mu kubunganira uburyo bari bafise kugira ngo imigambi yabo ishobore gushika kuri ibikorwa bari basanzwe barangura bishobore gushika kuri bishobore gutera intambwe gushika kure kandi ibyo bikorwa byabo bari basanzwe barangura novuga nti bashobore kubisangiza abandi mu kubigisha ingene nabo nyene boshobora gushinga ishira hamwe ryabo ishira hamwe ryo kwiyungunganya rifatiye kuri ibyo bikorwa abo bari basanzwe bakora twashobye gushigikira kugira ngo bashike kure bari basanzwe bakora hakarorero nko mu ntumbero yo kuza barashoreranira hari nk'imyimbu yabo canke ari byankenerwa kugira ngo umwe wese ashobore kurangura neza uwo mugambi wo kwiyungunganya mu butunzi biga aho mushigikira mwisungiki kuba bafite umugambi cyonyene cyaye kuba basanzwe babikora mwisungiki biva nico wise gufite umugambi cyaye kuba umuntu asanzwe abikora ashaka kuba bafite umugambi uteguye muga batarawukora cyane twisunga ubushobozi bwiwe canke umuhamagaro wiwe muri ivyo bikorwa nibyo amaze gukora canke nibyo yoshobora kureyangura bijanye n'uwo muguhamagaro wiwe mu kuyungunganya kuko hariho umugambi uvuze umugambi urashobora kuba umugambi wanditse kabiri ku rupapuro ibiri kuri papuro byose novuga nti ntibiserura
umuhamagaro w'umuntu ashobora kuba yavyanditse cyangwa n'ibyanditse ngo atabiza rundi yabimwandikiye aho igihe yabyanditse abyandikiwe n'uwundi atazi nibirimo nk'uwo umuntu ashobora atihenze cyane arashobora kubona kumva yuko uwo muntu atanze uwo mugambi ntibiri mu muhamagaro wiwe ariko nk'uwundi hari wundi urabona yuko imisi yose yamuri ko arita ku rutare kugira ngo akore kiriya gikunda kidakunda mugabo ukabona ko ahozako nk'ubu wumva ko afise umugambi koko canke ndabura afise wa muhamagaro wo kuja muri ico kintu ariko none igisata c'uburimyi ko ari co mwashize imbere kandi mukavuga muti reka tujane no gwaruka rukiri rutoya kuri mwebwe igisata c'uburimyi mugifata gute mu buzima bw'abarundi ngira biva umuntu wese aho yapfukiye aho yakuriye n'aho azaraca umuntu novuga yapfukiye hagati mu gihugu canke agendagenda hirya no hino mu gihugu arabona yuko abantu benshi mu Burundi batunzwe n'igisata c'uburimi ndetse n'ico naho uraba mu migambi mu politike ya leta mu bijanye no guteza imbere igihugu igisata c'uburimyi kije imbere ngombwa rero yuko mu gihe politike y'igihugu mu iterambere ihagacira igisata c'uburimyi ngombwa kandi mu gihe iboneka yuko hirya no hino abantu benshi babeshejweho n'igisata c'uburimyi ngombwa rero yuko umugambi nk'uwo wiyumviyirwa nk'abasanzwe murongo uwo mugambi iyo muravye kuri tele mubona ibibazo nyamukuru bituma n'ubundi nubwo hari ibitigiri nyamwinshi by'abarundi barima namwebwe nka Prodere mukaza mugashira inguvu mu gwaruka mugashiri donc kabaho imitahe ishurwa mu burimyi ariko n'ubu mwe muracari muto Uburundi ntiburihaza mu ifungurwa ikibazo nyamukuru gituma mwe mutagwira mubona kiriye ngira si kibazo nyamukuru abonga ni bibazo nyamukuru kuko ikibazo ni igituma uburimyi novuga nti budatera intambwe ngo bushe kure cyane ni byinshi ubwa mbere novuga nti turavye ibyo bikorwa by'uburimyi aho bikorerwa n'ababikora urabona ni ibintu bikorerwa hanze si ibintu bikorerwa mu mazu tonke ibyaduka byose bijanye n'ibihe bijanye n'uruzuba bijanye n'ingwara bijanye n'ubukoko biza bibibangamira isuyo ni intambamye ya mbere intambamye ya kabiri uravye mu Burundi amatongo asana yatera yaga si benshi afise aho kurima hisununuye hakwiye kugira rime agwiza umwimbu ca gatatu n'uburyo dukoresha mvuze uburyo ngira ngo amafaranga ko muri mitahi oya novuga cyane mico no kwita mu Gifaransa la technologie ou les pratiques agricoles ubuhinga voilà ubuhinga bwo kurima siko bushemeye cyane bivanye nayo muvuze by'umutahe hariho ubuhinga busaba ivyuma bikoresho tuvuge nka cyo no kwita kurimisha amamashine cyo twokwita mu Gifaransa mécanisation agricole canke la traction animale nibyo rero abarimyi bafise baronka uburyo buke kugira ngo ibyo bintu babishikire akabiro niyo sindimwa nto kiguma ari kibazo hagacaca muri na yama bimwe bitumwa byitwa mu Gifaransa les intempéries les parasites animaux les maladies zitandukanye hama kandi n'ukubera abarimyi benshi usanga batize ubwo buhinga bugenda burigishwa hirya no hino ngo abantu babufate ku mutwe usanga nyabuhinga budatera imbere tutibagiye kandi mu Barundi benshi bamwe harimo novuga nti umugenzo cyo no kwita mu Gifaransa la culture hariho abarundi benshi bakibona yuko aronse ibyararafunguye
bihagije atibaza ati mbe ejo canke hirya yejo canke wundi mwaka uko nimbura ubu nzobandanya nimbura kugira ngo novuga ragire cyo ryo kwita ya anticiper sur l'avenir yitangize kazoza arime byinshi agerageze gushiramo uburyo bwinshi n'ubuhinga bugize kugira ngo ashobore kwimbura byinshi urima kuvuga ati je ndabona umuryango wanje umwana kutungana uku ndimi uku nzoro nk'ibyonje umwaka wose akabona kwa kwije mbwa ntibaza ati mbe ko ndonse ibyoja nta kindi kintu cokenerwa canke ubundi mwaka bizogumuko nta kuntu nogerageza nkazandagira ibintu bijanye no kuzigamya ibintu nk'ibyo hano mu kigo cha Donatus Center aho turi twasanze mwebwe nk'umuyobozi mukuru n'ubundi wa Proder mwaje mu ruganda two kwitangira ko ari gwateguwe n'ishira hamwe Design Thinking Lab bihuriye he ko bariko bivuga ivy'ubuhinga bugezweho bwa intelligence artificielle bihuriye he n'ibikorwa musanzwe murangura vyerekeye uburimi aho bihuriye nuko igikorwa cose kirakenera ubuhinga yego kirakenera kandi sinzi ko novyita amakuru mvuza amakuru mava mwumva bimwe bica ku maradiyo ico no kwita mu gifaransa les données les informations yego nibyo bituma umuntu afata ingingo bituma umuntu aronka ivyiyumviro ikigo rero carutumiye uyu munsi kiriko kirategekanya ubuhinga canke ubumenye singene bivuga gutuma umuntu aronka ayo makuru atandukanye hirya no hino kugira ngo ashobore novuga ngira ngo gukomeza iciyumviro ciwe canke ibyo yari ko arakora ashobore kumenya ingene bitunganya bivaye nayo makuru mu gisatarimwo abafise abayaronse yego nuko ayo makuru akayaronka n'ingoga canke bikamworohera no kuyaronka ko abari aho hantu aho ico yigo carutumiye uyu munsi kizoba kayica yashize gikurikije ubuhinga bwa none bugezweho siko novuga nti ubuhinga nyabwonko ngira niko bakunze kubivuga intelligence artificielle sinzi ko tukirondere kironi nya twaba tucita ubwenge bukorana umva ruganda sinzi ngibyo ngira ngo buke kuko bizoza biraza turatora amajambo y'ikirundi ajanye n'ubuhinga tugezeho urumva nawe uvuze ngo sinzi nabajya bariko babitunganya sinzi kubabaza ati mbe mu kirundi twokivuga ngo kugira ngo kiriko twacigisha abatize gusoma no kwandika canke abatize igifaransa bashobore kwitahurana neza ico rero ni kiri muri bya bindi navuga intambamye muri za ntambamye navuga zituma rimwe ubuhinga budashika barimye borozi n'ingoga canke badashobora kubukoresha kugira ngo umwimbu utera uduga umwimbu utere wiyongera hatere haboneka ihinduka mu bijanye n'ingene igisata c'uburimi n'ubworozi gihagaze yego mu kurangiza ubuhinga bwa intelligence artificielle nyene buracari bushasha ku isi mu Burundi gusa ariko hari igihugu mu bamaze gutemberamo mugasanga bariko barakoresha ubwo buhinga bwa intelligence artificielle mu burimyi canke araho mumaze kuvyumva ngira ngo kuvyumva kwa cane niko novuga mfise canke nzi gutembera nkasanga aho bari gukora bya applica bikoresha sinoba ngo ni henshi mugabo hariho hamwe nagiye nko muri Tunisia nk'akarorero nkasanga nk'iyo bariko bagira nashacane nk'ibijanye no kuvomera imirima ugasanga mu kuvomera bakoresha ama machine novuga nti atororokanya ingene amazi ngira ngo ameze mu kuzimu ukwangana amazi giterwa gikeneye ukwangana mu kuzimu hanyuma igaca gikomanda ngira ngo gisaba imashine nyabwongo biba biri kumwe yuko yorungika amazi ahuye najya gikeneye ahuye naye ico giterwa gikeneye sinoba ngo nabigiyemwo cane kandi henshi naho nariko urumva
kenshi byose bigenda biri mu bushakashatsi singira ngo nk'ubu cyane cyane ngira biratari cyane nko mu bushakashatsi aho ngira ngo babikoresha si kenshi mugabo hariho aho babikoresha nyezi nasino ngo narahashitse mugabo aho bariko babivanga n'ubushakashatsi ndamaze kwagenda ninka ndababwiye reka ndabashimire ku kanya mwafashe musangiza abarundi n'abarundikazi bino vyiyumviro murakoze reka naje ndabakenguruke ndabashimire kuba mwabonye yuko dushobora kugiranira ikiganiro nkagira ico nunguye ibikorwa byanyu cyangwa hagira nico nunguye bijanye n'igisa ndabazokumva aya makuru mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi no mu bindi bikorwa byabo bya misi yose murakoze nahuta urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorerayo cyangwa kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe tumbera ni Band Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka uramaze kumva b'indege yasize canke bakagenda bafise stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Band Travel Agents duhamagare kuri guteranya 257 66 66 23 26 the best trip ever ni washika uzombwira